umukuru w'umugambwe CNL umushingantahe Agathon Rwasa avuga ko ababazwa n'ihohoterwa rigirirwa abanywanyi biwe. Ivyo rero akaba yabishikirije mu nama yari yakoranije abarongoye imigambwe bose yemewe hano mu Burundi, inama yatunganijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Reka tumwumvirize. Mvuge rero muri rusange kubera abifuza ijambo ari benshi, novuga ni menace nkuru mbona iri kuri aya matora twimirije ni intolerance na diabolisation rimwe na rimwe bamwe bashaka gukoresha. Hanyuma akote dosura hakabaho abatware bamwe bigora kwitandukanya n'imigambwe baba bapatenako, ugasanga iyo habaye ingorane aho kuja hagati bashaka kugira uruhande begamira, cyane rimwe na rimwe bakanirengagiza ibiba byabaye, ugasanga kumbure n'ingingo zifashwe ntizije zifasha abantu kuba bogira umutima wo gusubiza hamwe, ahubwo zije umenga zobatandukanya gusumba. Aha rero nosaba yuko inzego zibijejwe bamwe bose mu byo bakora ku munsi bogerageza kuba abantu batagira uruhande begamira, haba mu gipolisi, haba mu ntwaro, haba mu bucamanza, kuko hari ibintu biba byisubiriza ukibaza izo nzego icyo ziriko zirakora cyane iyo zagiye. Hano uvuga nk'ibijanye nka violence tugirirwa, aho n'iri joro ryakeye hari permanence yacu yarahise isenyuwe muri komine Burambi. Iyo permanence yabwirizwa kuba yarinjiwe ku itariki 15 mugabo wa stanteri akishishiriza hiwe. Esukiye dommage nuko rimwe na rimwe bevuka amategeko atabaho, akavuga ngo amategeko mugabo waza kuraba amategeko avuga iki, ugasanga ivyo bavuga ngo n'amategeko ari vyumviro cyane by'ifuzo by'iwabo. None avuga yuko ari abastanteri bamwe by'ukuri bakwiye gusubirwako. Novuga nka mustanteri wo muri komine Bwambarangwe, inama abantu b'abanyamigambo bakora mu permanence, izo si inama barinda gusabira impusha, n'ahantu bakorera ibikorwa byabo bya misi yose. Mugabo nejo yarasubire gufata abantu babiri bariko bategura urubanza ruzoba mu ndwi imwe n'itsino zibiri gutyo, araye mu gasho kureko bakora inama ngo itazwi n'amategeko ngo ariko bagira gute. None nimba abantu bagiye ahantu hazwi muri permanence, ico cyaha baba bakoze kiba cyitwa iki par rapport à la loi, itegeko baba barenze nirihe, ingingo baba barenze niyihe. Rero nk'abantu camera nk'usozera asaba nkuko wadushikirije ikigo kijanye n'uyu mugambi wa w'igihugu mu by'umutekano yashikirije, yasabye yuko ijambo mwashikirije nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ko rishira en integralité kuri radio nationale. Je novuga ntibe radio nationale gusa, botenga no mu yandi maradiyo bishobotse bakarishira ko kenshi gashoboka, mbere no mu binyamakuru byandikwa kumbure akaryandika akariproduiza, abashoboye kurisoma bakaza bararisoma, kuko urashobora kumva ikintu uyu munsi iminsi ibiri yahera ukacibagira, mugabo canditse urashobora n'inyuma y'indwi zibiri urashobora gusubira urose akanya ugacisha amaso ugasoma. Aha rero nosaba rero gusa n'usozera yuko intwaro mu nzego zayo zose, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane, bokora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu tuguma tubona ingoro z'umugambwe CNL zononwa zisamburwa bihagarare. Aha n'abajeje ubutungane babwirizwa kujamo kubera iki? Je ndibaza yuko urubanza bavuga ngo rw'ikibirira aho rwaciwe inyuma y'ibomorwa y'ingoro yacu muri Nyabiraba ngaha muri Bujumbura, rwoba rwahaye impigi
abo bantu bakora ibyo bikorwa bibi, kuko abakoze ibyo bikorwa sibo bafashwe. Abari bagiye ngo bararire iyo ngoro mu gihe bari bafashwe na polisi ikabashira mu munyororo, nibo bagirizwa ko aribo bayibomoye kandi baza bari mu maboko y'igipolisi. Ubutungane mwe nubwo mumbabarire, jewe sinifuza yuko ariko kubandanya. Ingorane zibaye nibihe umwanya batohoze uwagiriwe n'icyaha ahanwe, mugabo apana gufata umuntu ngo umugire bouc émissaire bigaha imigi noneho abagizi ba nabi. Ministre yavuze ati les bavures n'iz'abagizi ba nabi. Ok, none l'administration, la justice, les corps de défense de sécurité bariko bakora iki kugira ngo ces poches de criminels zibe démantelées? Kuko effectivement nkuko mwabyumvise nta mugambwe n'umwe uvuga ati nije nabatumye, mugabo nimba babikora envers umugambwe ni kuvuga yuko babikora bitwaje imigambwe. Nta mugambwe n'umwe ushobora kuaccepter la responsabilité y'abo criminels. Muri icyo gihe rero l'administration nibe neutre, les corps de défense de sécurité nibabe neutre, la justice nibe neutre, bafrappe là où il faut frapper. Mugabo ntibaze bagira nka wa mutwari aja ku maradiyo ngo senere niyo yibomborera, twokwibomborera kugira dushike kuki. Rimwe na rimwe rero kumbure nosaba yuko n'imvugo zikoreshwa abantu bobanza bagasubira bakarimbura amajambo akoreshwa ko atangaruka mbi yogira par rapport y'aba bariko barakora ububisha n'ubwo n'abakengurukiye.